Haleluya, haleluya. Ndagomba rero umuntu wese abe hano, Imana ikumpere amahoro n'umunezero muri kino kibanza. Mu kanwa kanje kenshi hakunda kugarukamwo ibintu bitari bike, ariko mu bikunda kuzamwo kenshi ndakunda no kuvuga ku mahoro. Amahoro ni ikintu kidasanzwe. Nta hantu na hamwe woba heza uko hoba hanganya ubwiza ngo uhabe neza udafise amahoro. Ntushobora kuhatekanira udafise amahoro. Aho woja hose, aho woba hose, aho urara hose, urugo rwose wobamwo, umugabo wogira, umugore wogira, abana wogira, igihugu wobamwo, without peace ntago ushobora kururanirwa no gutekana mu bugingo bwawe. Nico gituma nkunda gusabira amahoro abantu. Iyi misi yose natura amahoro ku buzima bw'abantu. Na Yesu igihe cyose aserutse avuga ngo amahoro abe muri mwebwe. Ahantu hose yagiye yiyerekana yavuga ngo amahoro abe muri mwebwe. N'igihe yagenda avuze ni ndabasigiye amahoro yanje asigarane namwe, amahoro ya Kristo, amahoro ya Data abe muri mwebwe. Ndinginga Imana umuntu wese ari ngaha, Imana ikuzuza amahoro mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi mu izina rya Yesu. Intambuko zawe zose ugira, akazi kawe ka buri munsi, mu rugo rwawe, mubo muzinanye, bo mugendana, Imana iguhereza amahoro mu izina rya Yesu. Ikintu cyose umwana Satani yoshira ngo kigutware amahoro ntigishobore kuronka inkomezi n'imbaraga na influence mu buzima bwawe, Imana iguhereze gutsinda no kunesha no kugwanya ubushobozi bwose bw'umwijima. Imana iguhereza amahoro mu izina rya Yesu. Imana imaze kuguha amahoro iguhereze n'umunezero mu izina rya Yesu. Imana imaze kuguha umunezero iguhereze n'intsinzi kubikurondera n'ibiguhiga byose. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo rero abagirire neza. Tudatevye ndagomba twinjire mu ijambo ry'Imana. Nafashe umwanya utari mutoya gusenga uyu munsi, mpamagara Imana, ninginga Imana ngo yerekane mu buzima bw'abantu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Namaze umwanya utari mutoya mfukamye mbaza Imana. I was asking God, ndazi hari ibintu byinshi uri kurategura ku buzima bw'abantu. Ndazi hari imigambi myinshi ufise ku buzima bw'abantu. Ndavuga Imana, what about this Sunday? Uyu munsi wa Mungu wowe umeze gute? Imana idufashe cyane gose. Uyu munsi ndiko ndasenga, nago Imana yampaye teme. Nababwiye ni jewe igihe ntegura ni gihe conyene mafise inyigisho, niho ngenda nkandika nkategura. Ariko igihe ntafise inyigisho sinigera ngenda hano ngo ntegure. Ndafukama nkabaza Imana, ni Imana, what are you preparing for your people? Niki wategekanyije hejuru y'ubuzima bw'abantu? Ndiko ndasenga rero, I don't have anything. Twaravuze nti hari afishe nasohoye muri iyi ndwi ivuga ngo ngwino ugure ku buntu. Come and buy with no money. Ariko mbandanya gusenga, Imana irambarira ngo uyu munsi umuntu wese imukorera igihwanye nico yayisabye, nico yategekanyije ku buzima bwiwe. So hari ibintu byinshi rero turiko turasaba Imana. Muri biriya byinshi uri kurasaba Imana uyu munsi, Imana ntiza kubura kimwe canke bibiri canke bitatu iza gukora mu buzima bwawe. Haleluya,
nafashe umwanya munini ndiko ndasenga mpangana n'ubushobozi bw'umwijima buriko burashira ubuzima bw'abantu hasi. Imana irambwira ngo kubw'amasengesho usenze rino joro ndakuyeho ibintu bimwe mu vyari bihagaze hejuru y'ubuzima bw'abantu. Uyu munsi niwinjira mu ikoraniro, abaza gukorana bose mu ikoraniro, umuntu wese aza kuhinjira ntaza kubura bibiri canke bitatu canke bine za gukora ku buzima bwiwe bijanye n'ivyo yasavye, n'ivyo nategekanyije ku buzima bwiwe. Sinzi ko hari umuntu yinjiye mu nzu y'Imana afise ico yasavye Imana canke yizeye ko ari ico Imana yamutegekanyirije, yumva ko uyu munsi kino kirere gitekeye ibitangaza n'ibimenyetso hejuru y'ubuzima bwiwe. Tera haleluya, haleluya, haleluya. Hariho byinshi wasabye Imana, hariho byinshi. I said God, ubundi menyere kumburenza nkazana teme nkavuga gute, ariko ngo masome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana turivugeho ico Imana yambariye kurivugaho, and then turafata umwanya wo gusenga. Imana yo mwijuru iri buze gukora ikintu kimwe mu vyo wayisavye canke kimwe mu vyo yategekanyije ku buzima bwawe. Hari n'ivyo utayisavye uyu munsi Imana iza gushira mu ngiro ku buzima bwawe, ariko nta muntu yotera haleluya. Uyu munsi ndumva ubwiza bw'Imana budasanzwe muri kino kirere bwiteguye kugendera hejuru y'ubuzima bw'abantu. Ndumva ubwiza bw'Imana budasanzwe bwiteguye kubohora abantu no gukiza abantu. Ndinginga Imana yo mwijuru ngo ikumpere ukwizera. Reka ukwizera kwawe kuve ku rugero rumwe kuduge ku rundi rugezo, kubera ko hari ibyiza n'ibitangaza Imana yategekanyije hejuru y'ubuzima bwawe. Niwagira umutima wizera uraza kubiteresharija mu isi y'imwemo, uraza kubikwega mu isi imwe mu vyinjire mu buzima bwawe. Dukomere Imana amashyi menshi. Duhagurutse dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice caho ca 14 uhereye ku murongo wa 13 kugeza kuri 16. Dusomere mu bangutsi. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Matayo ibice 14 umurongo wa 13. Dio. Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu ahaza abantu 5,000 bingahe? 5. Yesu ahaza abantu 5,000 bingahe? 5. Mwumve neza, abo bantu 5,000 yahagije sabagore n'abana n'abagabo. Abo 5,000 bari abagabo gusa, only remain. Kubera ko Yesu atari bwapfe ngo adupfire, abagore ntago mwari bwaharugwe. Mwatanguye guharugwa Yesu amaze gusanza amaboko ku musaraba. Komera Imana amashyi. Amen. Nari nzi ko muza kuyakoma amashyi kurenza ngaho. Ibi mubona abakobwa baja kugicanira umunsi nta mukobwa numwe yoba aririmba hano, never. Ariko uyu munsi muraturongora tukinjira mu mwema. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Yesu nadutabare cyane gose. Abo barabagabo 5,000 gusa, ni kuvuga fata abagabo 5,000 n'abagore bari bari ngaho n'abana bari ngaho. Abana bashobora kuba bari benshi cyane gusumba abagabo, canke abagore bakaba bashobora kuba bari benshi gusumba abagabo. Kubera uravye n'igitigiri nyamwisha ahantu hose abagore bari benshi gusumba abagabo. Ni kuvuga hashobora kuba hari 5,000 birenze 5 nk'incuro nka 2 canke 3. Ariko abo bantu bose Yesu arabahaza. Ayiwe Mana we, uyu munsi Kristo Yesu araza kuduhaza. Aha. Yesu abyumvise arahava agenda mu bwato aja ahantu mu gahinga kwihererayo. Yarahejeje kumviriza amakuru bari bamahejeje kumubwira y'umugabo Yohana umubatiza Yesu yakunda cyane. Aha. Ishengero ribyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijyanye inkengera. Ndiyo. Avuye mu bwato abona ishengero rinini rimutera akagongwe abakiriza abagwaye. Bugorobye abigishwa baramwegera bati mbega hano hantu ko
ari mu gahinga kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwironderera ibyo kurya. Yesu arababwira ati ntibarinda kugenda, nimube ari mwebwe mubagaburira. Geza ngaho dukomere Imana amashyi mu vyagire Yesu abagirire neza. Haleluya. Aha Yesu yaragejeje kumva amakuru y'umugabo yitwa Yohana, umukobwa gito, yari umukobwa wa Herode. Arasaba, hari ku munsi mukuru w'amavuko, ico gihe hari umunsi mukuru, umwami ari muri seremoni. Hanyuma umukobwa aratamba, umwami arabishima acambwira ni mukobwa wanje, saba icyo ushaka cyose. Hanyuma amaze kumusaba acaja guhanuza mama wiwe. Mama wiwe bivanye n'agashari yari afitiye Yohana, bivanye n'ubuvugishwa Yohana yazabwira umugabo wiwe bw'uko bw'ibyaha kumbure bagenda bakora. Hanyuma mama we kubera ko yamwanga acabwira ni umva, yagusabye ikintu musaba, ntisabira ugende umubwire aguhereze umutwe wa Yohana. Imana ikurinde gusaba nabi kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Acasaba umutwe wa Yohana. Amaze gusaba umutwe wa Yohana barawumuzanira, barawutwara. Hanyuma abigishwa bagenda bamushira amakuru Yesu, baramubwira ngo Yohana umubatiza yapfuye. Yesu sinzi ko yaragiye kubanza kuvyumvira ko neza, canke se kumbura yaragiye gusenga, canke yari yumvise amakuru ababaje umutima wiwe, akavuga ngo reka nje gusenga kugira ngo nkomere mu mutima. Bariza mugenzi wati wewe iyo uhuye n'ibibazo ubigenza gute? Mubazi. Imana idufashe cyane gose. Hari abahuye n'akabazo baca bagenda bakanywa inzoga, hari abahuye n'akabazo baca bagenda bakanywa urumogi, hari abahuye n'akabazo baca bagenda kuririra abantu, hari abahura n'akabazo ugasanga kumbure bafashe ingingo zitari nziza. Ariko Yesu Bibiliya tubwira ngo yaciye afata akanya aragenda, asa nk'ugenda hakurya y'amazi, amarayo umwanya. Imana idufashe cyane gose. Uko biri kose n'amakuru yababaje umutima wiwe, aravuga ngo reka ngende kwiherera, fata umwanya. Ntago ari depression. Imana idufashe cyane gose. Reka ngende ahantu niherere, mfata akanya, I take my time. Hanyuma amakuru acaramenyekana ko Yesu yavuye muri ako gace yagiye hakurya y'amazi. Abantu baca baza ari ibihumbi byinshi cyane gose, baza bakurikiye aho Yesu yagiye. Imana yo mu ijuru igusheka igikundiro gituma abantu bakurondera aho buri hose mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru iguhereza amavuta. Iyo amavuta y'Imana yari ku muntu, abantu bose barasitana. Niyo somye mu gitabo ca Yohana, ndabona ahantu Yohana yibera kure mu misozi, nta n'ivyo kurya yajya. Yari umugabo atagira n'ico kwambara, yambara insato z'ibikoko, akajya ubuki nabwo nyene atari ubuki bw'inzuki nk'ubu tumenyereye. Imana idufashe cyane gose. Ataco kurya agira, ariko ari umugabo aguma arondera amavuta y'Imana, ari umugabo aguma arondera amavuta y'Imana. Nagira mbwira umuntu umwe ari ngaha, mu bihe vyose wocamwo uzotakaza ibindi canke uke n'ibindi, ariko wamurondera kuzura amavuta y'Imana n'ubwiza bw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Imana idufashe cyane gose. Ntabwo ushobora kubura amafaranga, ubure n'ubwiza, ubure n'amavuta mu buzima bwawe. Uzumva wowe ufise iki? Reka ndababwira, iyi generation tugezemwo, iyi monde turimwo uyu munsi, atakintu ufise nta bantu ugira. Imana idufashe cyane gose.
nta muntu hano munsi y'izuba ashobora gupfa kugukunda adafise ikintu yagukundiye. Ndabisigura neza ntihave mutahura ukutariko. Hano munsi y'izuba umuntu wese azokubwira ngo aragukunda, nimba umubosi wawe cyangwa se umukoresha wagukunda, ni kubera umukorera akazi kiwe neza. Batangura kukabadabadanganya no kubataba ponctuel gatoya urabe, akubwira ngo biratanguye kukunanira ndarondera uyundi. Kandi iyo ugakora neza arakukunda, akakuvuga neza, akagushingira intahe, akavuga ngo ndafise umukozi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Hano munsi y'izuba umuntu atagukundiye amafaranga azogukundira ubwiza bwawe, atagukundiye ubwiza bwawe azogukundira ingeso zawe, atagukundiye ingeso zawe azogukundira ikiganza cyiza cy'Imana yashize hejuru yawe. Niyo atagukundira ikiganza cy'Imana Imana yashize hejuru ubuzima bwawe, azogukundira icyo ufise cyangwa icyo akwitezemwo. Rero iyo nta kintu na kimwe ufise mu buzima ntiwitege kuronka ikindi. Yesu yaravuze ngo abafise bazogira gute? Bazokongererezwa. Kandi n'abadafise nabo bazokwakwa n'ivyo bari bagize gute? Bari bafise. Bisigura iki? Iyo uronse ikintu Imana ikugiriye ubuntu ukakironka, gwana intambara yo kukidevelopa kugira ngo ushobore gukwega ibindi. Ariko iyo nta kintu ufise bisigura ngo nta kintu ushobora kuronka. Imana igushireho ikintu gituma uronka ibintu mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. N'ubu uravye mu buzima bwawe abantu batandukanye mugendana nabo, mubonana nabo, muri kumwe nabo, mukundana, abenshi bakunda kubera mufitanye isano. Abandi ukaba isano kumbure ni mutoyi wawe, ni mukuru wawe, ni umuvyeyi, niki kumbure muvukana. Cyangwa se ukabakunda kubera ko hari ico bagufasha, cyangwa se ukabakunda kubera ko bagutunze, cyangwa se ukabakunda kubera ko hari ikintu runaka bagufasha. Icyo nshaka kuvuga ngaha uyu munsi nuko nshaka kuvuga ku kintu bitwa amavuta y'Imana. Igihe cyose amavuta y'Imana baye hejuru y'umuntu, abantu bamukunda urukundo badashobora gusigura, kandi bagira ibintu bigira gute? Bibakwega, bikabakwegera kuri uyu muntu. Iyo amavuta y'Imana agiye hejuru y'umuntu, ituma abantu bose bamwibonamwo, bamukunda, bakamwubaha. Kandi ayo mavuta akariflecta, agashobora kugera ku bandi, akandukira n'abandi, agakiza imitima y'abandi, kandi akabohora imitima y'abandi. Imana iguhereza amavuta y'Imana isumba byose kugira ngo ushobore kugira igikundiro aho uhagaze hose. Imana idufashe cyane gose. Nka twebwe iyo hataba utuvuta tw'Imana sinzi ukuntu byoba bimeze. Yesu nadufashe cyane gose. Yohana rero yari umugabo yibera mu ishyamba, ariko kubera amasengesho yiwe yasenga, amasengesho yaguma afata umwanya wo gusenga, ibyo byose byatuma abantu bava hariya kure bakaza baje kumurondera hariya mu misozi, kubera amavuta y'Imana yaba hejuru ubuzima bwiwe. Imana igushireko ikimenyetso, Imana iguhereza ubwenge no gutahura, bituma habonetse akazi. Abantu barondeza bakavuga ngo nta wundi muntu ashoboye aka kazi atari runaka, nta wundi ashoboye gukora kino kintu atari runaka, nta wundi ashoboye gufasha iyi situation atari runaka. Imana igushireko ikiganza cyayo cyiza n'imbabazi zayo zituma abantu bakurondera aho uri hose. Imana yambariye ngo uyu munsi iraza kugurura ubuntu bwayo ku buntu bwayo, kandi ku buntu. Mvuze ngo Imana iraza kugurura ubuntu bwayo kandi ku buntu. Imana iraza kugura ubuntu bwayo kandi ku buntu. Umva, birashoboka yuko igihe kirekire watanze ibintu byinshi, uratanga ibimazi, uratanga amashikanwa. Uyu munsi Imana iza kubikora byose for free, kubera hari kimazi twatanze turaye dufukana.
Imana idufashe cyane gose. Ikintu cyose Imana iza gukora uyu munsi iza kugikora ku buntu bwayo. Ndumva hari abantu baza gusohokana amavuta y'Imana mashasha muri kino kibanza. Ndumva hari abantu baza gusohokana gukira, basohoke muri kino kibanza bakiza ingwara zabo completema. Ndumva hari abantu baza gutugwa imitwaro bari bikoreye bave hano kandi yaturitse yose yabavuyeko. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Yesu ari hakurya, abantu baraza bamaze kumushikira. Yesu Bibiliya yatubwiye ngo bamutera akagongwe. Hari abantu uyu munsi Imana iza kugirira ubuntu kandi ku buntu. Kubera iki? Uyu munsi Imana yambwiye ngo yihweje ubuzima bw'abantu batari bake. Hari abantu bariko baragendera mu bibazo, hari abantu batagira icepfo n'icaruguru, hari abantu badafise ubavugira, hari abantu badafise ubadefanda, hari abantu badafise umuntu ashobora kubavuga neza, hari abantu badafise umu destiny helper, hari abantu badafise umuntu abafata ukuboko, hari abantu badafise umuntu abatetera. Imana yo mwijuru uyu munsi yambwiye ngo yagize ikigongwe hejuru y'ubuzima bw'abantu. Birashoboka ko umutima wawe uremerewe, birashoboka ko umutima wawe wihebuye. Uyu munsi Kristo Yesu yakugiriye ikigongwe kandi araza gukora kubw'ikigongo ciwe. Birashoboka yuko utabona ingene ikibazo kiza gukemuka. Yesu yakugiriye ikigongwe kandi wageze imbere y'umwami w'abami atabura ukuntu abigenza. Imana idufashe cyane gose. Birashoboka yuko hari ahantu wadepoje ibyizigiro bisa n'ibyarangiye. Birashoboka yuko ingwara irembeje umutima wawe. Birashoboka yuko mu rugo rwawe byananiranye. Birashoboka yuko mu muryango wawe byabaye ikibazo. Birashoboka yuko aho ubaye byabaye ingorane. Ariko Imana yo mu ijuru uyu munsi yakugiriye ikigongwe kandi kubw'ikigongwe cyayo iraza kubomora ikintu cyari gihagaze imbere yawe. Yinjiza ubuntu bwayo kuzibaga mu izina rya Yesu. Mana ngirira ubuntu umuntu wese ari hano, ntihagire umuntu n'umwe aza guhomba no gutakaza no gucikwa n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mana nyagora ku ngoma nk'uko wavuganye nanje rino joro, ndakwinginze ugenderere umutima w'umuntu wese uyu munsi mu izina ryawe. Amen. Komera Imana amashi. Yesu nashimwe cyane gose. Haleluya. Nariko ndasenga mu ijoro mbona abantu benshi cyane bariko baratwagwa n'iminyororo myinshi cyane y'umwansi Satani. Mbona abandi bariko barasenga babwira Imana, Mana ndakweretse fiançailles yanje, Mana ndakweretse urugo rwanje. Hari umukobwa ari hano ariko arasengera urugo rwiwe. Imana yambwiye ngo uyu munsi iraza kuguhaza kandi iraza gucizira hajya ahantu utarubona inzira. Niwe aza gusohoka ngaho, uza gusohoka ngaho usanga hari ikintu Imana yakemuye. Hari ikibazo kiri muri fiançailles Imana iza gukemura uyu munsi nyene. Tela haleluya. Mbona abandi bariko barasenga, nkumva amasengesho menshi agumaza mu matwi ndiko ndasenga. Bamwe baguma bavuga ngo Mana raba ubuzima bwanje sintahuriyo ndiko ndaja niyo ndiko ndava. Ndabona ubuzima bwanje umenga nta ntumbero bufise, ndabona ubuzima bwanje umenga nta tinirere bufise. Mana bimeze gute? Basiguza Imana, babaza Imana makuru, babaza Imana ukuntu biriko biragenda, babaza Imana ukuntu bigiye kugenda. Imana yambwiye ngo yumvise amasengesho yayo kandi yakugiriye ubuntu kandi wayiteye akagongwe. Kandi uyu munsi Kristo Yesu umwami w'abami ari buze guhaguruka kuri igitangaza ku buzima bwawe. Hari abandi Imana yanyeretse mbona bariko basengera abagabo babo, mbona abandi bariko basengera abagore babo, basenga ngo Imana icizira, binginga Imana ngo yugurure imiryango, binginga Imana ngo ihindure ibintu, binginga Imana ngo ishireho inzira shasha, binginga Imana ngo ihindure amateka, binginga Imana ngo ihindure ubuzima. Imana atari Bayali, Imana atari Dagone. Uyu munsi iri hejuru icyubahiro hejuru ubuzima bw'umuntu ari ngaha.
nababwiye umunsi sinza kuvuga ubutumwa n'umwanya muremure, tuza gufata umwanya munini wo gusenga, kubera ko Imana yambwiye iza gukora ikibiriraho kuri uyu munsi nyene. Yesu nadufashe cyane gose, Yesu nadutabara. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo abigishwa biwe baraza baramubwira ngo aba bantu ni benshi, wabigishije umwanya muremure, babusezerere batahe, baje mu nsago zabo, bagende kurondera ivyo bajya, baje mu kibano, baje kwirondera ivyo bajya. Umviriza ndakubarire, uyu mwanya hari umuntu ashobora kuba ariko arakuraba akabona udashobora kuronka igishobora kugufasha nk'uko ucyifuza, ariko Yesu Kristo uyu mwanya ariko arakuraba. Nanje ndiko ndakurabira mu maso y'imwemu, ndabona ibintu vyinshi Yesu yatekanije biri imbere y'amaso yawe, bitagaragarira amaso y'abariko baravuga, ariko bigaragarira abafite amaso y'imwemu. Sinzi ko yose amaso y'imwemu barenga biteguye kwakira icyo Yesu ari buze gukora ngo batere haleluya. Imana dufashe cyane gose, basezerere batahe, bagende kurondera ivyo bafungura. Yesu aravuga ngo bari mwebwe mugira gute? Mubagaburira. Nanje ndiko ndasenga, naguma ninginga Imana, mbwira Imana, Mana hezagira abantu bawe, Mana tabara abantu bawe, Mana genderera abagabo, gendera abakore, gendera abakobwa, gendera abana bato. Imana irambwira ngo ejo icyo uzokwatura cyose kizoba nk'uko uzocatura. Ijambo nibwature hejuru z'umuntu hano riraza kwambara umubiri. Jewe hano ndiko ndabona babona ko ari ngumba, nkababona abana batari bakeya mu nda zabo, nkabona bahetse abana benshi, nkabona amabere yabo ariko yose abakobwa n'abahungu. Birivuga ngo muri mwebwe nta ngumba izobamwo. Imana yo mu ijuru uyu munsi zibura inda yawe imaze igihe yarazivye, wakira uruvyaro mw'izina rya Yesu, wakira uruvyaro mw'izina rya Yesu. Umviriza, uyu munsi inda abana baraza gutangwa ku bwinshi. Imana iraza gutanga abana ku bakeneye abana, kandi abana baza kuboneka kuri iyi tariki baza kuba abana b'umugisha ku rugero rudasanzwe. Abana Imana iza gutanga mu nda z'abavyeyi bamaze igihe bariko barasengera abana, abo bana bagiye kuba abanyamugisha kandi bazogera inyenyeri ikomeye cyane. Umva, ndiko ndakubarira uko Imana yambwiye, kandi ndiko ndakubwira icyo Imana yambariye. Niwite kuri rezilita umuganga yakubwiye, niwite ku gihe umaze igihe usenga, niwite ku vy'abagenzi bakubariye, niwite ku gihe umaze iminsi usengerwa. Uyu munsi inda yawe irazibuka. Haleluya, tera haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Yesu nashinge cyane gose. Umwami Yesu Kristo akore ico waje kumusaba uyu munsi. Yesu Kristo nadufashe cyane, arababwira ngo bari mwebwe mubagaburira, barinda bava hano, kandi muri kumwe n'umunyabushobozi, kandi muri kumwe n'umunyembaraga, kandi muri kumwe n'ufise ubushobozi, kandi muri kumwe n'ufise ububasha. Umviriza, ifeza n'inzahabu ntazo dufise, nk'uko Petero yabwiye kiriya kimuga, ariko icyo dufise turaza kugitanga. Ubushobozi Imana yampaye turaza kubukoresha uyu munsi, kandi buravyara ikintu kidasanzwe uyu munsi ku buzima bwawe. Mana we, ndumva hari ubuzima n'imiryango y'abantu iza kubohoka kuri iyi tariki mu izina rya Yesu. Ndumva hari ubugingo bw'abantu uyu munsi uza kubohoka ku rundi rugezo mu izina rya Yesu. Ndumva hari intango nshasha Imana iza gutangura kuza bw'abantu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva, birashoboka yuko utabona imbere n'inyuma, ariko Imana ibikora ryari? Uyu munsi. Imana ibishiraho uyu munsi. Ntago nitaye
abarozi batwaye ifoto yawe, abarozi batwaye amazina yawe, abantu bariko barakuvuga nabi, imizimu yo muri karandi iriko iragusaba, ibicaniro vyo mu miryango iwanyu biriko biragusaba, ibirondera abantu mu mpera z'umwaka, amaksida yateguwe ku buzima bw'abantu, ivyo vyose birahinduka ubusa ryari uyu munsi. Haleluya! Mana, ndumva haniyoba hariho umuntu yizera agatangura kuvuga ngo vya bindi nasabye Imana biza gukoreka uyu munsi. Oya, nuvuge ku munsi wa Munguza biza gukoreka ryari uyu munsi. Abagabo Imana iza kubatanga ryari uyu munsi. Akazi Imana iza kugatanga ryari uyu munsi. Inkomezi Imana iza kuzitanga ryari uyu munsi. Amahoro Imana iza kuyatanga ryari uyu munsi. Ubushobozi Imana iza kuwutanga ryari uyu munsi. Visa ziza kuboneka ryari uyu munsi. Kunesha biza gutangwa ryari uyu munsi. Ingabire ziza kuboneka ryari. Abana beza baza kuboneka ryari. Imiryango iza kuboneka ryari. Mana we, ndiko ndabona abantu batariko barizera. Ndumva umuntu wese nogenda ndabimuteraho. Ayayayayaya, umva, Imana yambwiye ko ari ryari uyu munsi. Apaneje, umva, urakoze mwihemu yera. Imana irambwiye ngo iyi tariki ni tariki zinga, itariki 1 z'ukwa12 hari abantu Imana idugije umushahara mu mafaranga. Ariko Mana we, Mana we, Mana, umva, bibaye ubunyene ikibiriraho. Imana ibikoze ryari. Mana, abantu ntago bariko baravyizera. Umva, hari abantu bamaze iminsi borora ibyo boroye, ibitungwa boroye bikaguma bipfa. Imana yo mwijuru irambwiye ngo uriya mukoshi wo gupfisha ibitungwa uyu munsi nyene ibitungwa vyawe birakura. Umva, Imana ibikoze ryari uyu munsi. Imana irabikora ryari uyu munsi. Hari abantu bamaze iminsi barota indoto mbi, ziravaho ryari, ziravaho ryari, ziravaho ryari, ziravaho ryari. Niko ndabona abantu bariko barasigwa iarabo shanteke yaza. Yesu yambwiye ngo bari mwebwe mubagaburira, nanje Yesu yamaye ubushobozi uyu munsi bwo kugira ico dukoze mu buzima bw'umuntu yaje gukorana hano. Kandi ico twatura, ico mwemu yera tubwira turakivuga, ico turongorwa kuvuga turakivuga, ico twatura kirabuko nyene, ico turema kirabuko nyene. Ijambo ry'Imana ngo Heraba ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Uyu munsi inzoka zaguma zibakomora mu ndoto, turazi honyora, turazi honyora, turazi honyora, turazi honyora, turazi honyora, turazi honyora. Listen, igikorwa cyose gikoreka uyu munsi ushobora kubona umenga ni igikorwa gisanzwe, ariko mwisi mwemu kiza kubomora, kiza kubaka, kiza guhindura, kiza kurema, kiza kwica bitari byarase gupfa. Imana irarema ibitangaza ryari. Imana iratugaburira ryari. Imana irikirambwira ngo uyu munsi nyene hari abantu bari barafatiwe amadeni bagiye kwishurwa amadeni yabo. Umva, Imana irikirambarira ngo hari abantu Satani yari yashize kuri agenda yo kwibwa amafaranga. Ikino mumviriza ico mwema rikaravugana nanje, kandi bakibwa amafaranga menshi. Ayo mafaranga bibwe akaba yari gushobora kubageza ku rugero rubi n'ahantu batari kwiyumvira ko bari kugera. Ariko Imana irikirambarira ngo rapeni ya zake uyu munsi nyene irabihagarika. Uzobona igisa navyo ariko naco bizogutwara. Hallelujah! Hallelujah! Hani Imana yamaze
byamaze gutangura gukora kera, kubera ndumva ibitangaza byamaze kuba downloaded mu isi imwe. Tera haleluya, ongera iyindi haleluya. Yesu arabaza ngo mufise iki? Aravuga ngo dufise udukate tungahe? Yavuze dufise udukate dutanu n'udufi tungahe? Tubiri. Aravuga ngo ariko Mana we, Mana habwa icubahiro. Umva, Imana igiye kugwiza ibintu n'abantu. Nimba wari umwe 2024 2025 muzoba muri babiri. Hallelujah! Tela hallelujah! Ongera hallelujah! Listen, ubuntu buvugishwa mu bwandika ahantu, right somewhere. Hallelujah! Hallelujah! Ndiko ndabona Imana iriko iravugana naje, nkabona abantu benshi binjiye mu buzima bwawe, abagenzi bakuvuze nabi, abagenzi bagushize hasi, abagenzi bagushize aho utategerezwa gushika, abandi baraguteranyije. Imana iriko iranyereka, iriko ikura abantu babi mu buzima bwawe, hariho abantu bashasha. Imana igiye kukugwiriza abantu kandi b'umugisha, kandi umuntu w'umugisha azoza mu buzima bwawe azoba arungiswe n'Imana, uzoshinga intahe kubw'ubuzima bwiwe. Ariko nta muntu yotera haleluya, nta muntu yotera haleluya. Imana igiye kugwiza. Imana yambwiye ngo igiye gusuka imihemu y'umugwiza, kandi ku buntu ata amafaranga dutanze, for free. Uyu munsi nyene umva, favere y'uyu munsi byose biza gukorwa ku buntu. Favor y'uyu munsi, Imana itugirira favor today for free, ku buntu. Imana idufashe cyane gose. Hariho ikimazi twaraye dutanga dufukamye ku mavi, turiko turasenga, Mana tabara abantu, Mana ibuka abantu, Mana twatanze ikimazi cyo gufukama, twatanze ikimazi cyo kwisonzesha, amajoro n'imirango tutajya, tudasohoka duhamagara izina ryawe, tukwinginga. Abandi baryamye bariko bararota, abandi baruhuriye imibiri, ariko natwe tutanga ikimazi dusenga, turiko turafukama. Ico kimazi twaraye turatanga. Imana yo mw'ijuru nico cyatumye uyu munsi ishiraho itangazo, iravuga ngo vyose nza kubikora ku buntu. Ariko nta muntu yotera haleluya, tera haleluya. Umva, muri indi tugiye kujamo aka kantu ushaka ukandike. Umuntu wese azogenda bakubaje hano, azogenda abona Imana imukorera akanabwira ngo Mana kamuta aya. Uyu munsi no munsi w'ubuvugishwa is a prophetic day. Ndiko ndavuga ivy'Imana iriko iravugana naje. Indwi umuntu wese azobona akantu avuge ngo Mana sinarinzi kongirira neza nk'uko, sinarinzi kongwanirira nk'uko, sinarinzi koneshereza nk'uko, sinarinzi kombera ivyizigiro nk'uko. Ayiwe haleluya, tera haleluya. Mwisi mhemo ikintu cyose kiba habanje gutangwa ikimazi runaka. Whenever sacrifice is given, Imana iramanuka igakora, hanyuma ikitanga. Umviriza, amasengesho twaraye turasenga, n'umuruho tumaze iminsi turuha, mbere si uyu munsi gusa, amajoro tumaze iminsi turiko turasenga amajoro. Imana yambwiye ngo wayiteye akagongwe, iraza kwirengagiza vya bindi vyose, yirengagiza intege zawe, yirengagiza ivyaha vyawe. Imana igira icyo ikoze ku bw'isezerano rya repentance. Amen. Ivyo vyose biraba ryari?
Imana irakora ryari, Imana irarema ryari. uyu munsi Mana we urakoze muhemu yera. Umva ikindi Imana ivuganye nanje. Imana irambariye ngo uyu munsi nyene irarema amasezerano. Umuntu wese atarafise isezerano hano, Imana iramuhereza isezerano. Professor, Umva, apana ijya zogendana, apana rizoshika mu kwezi cyangwa mu mwaka gusa, ariko azogendana mu myaka myinshi mu buzima bwiwe. Professor, Imana irakora isezerano ry'amahoro ku buzima bw'umuntu ngaho uyu munsi. Listen to me. Imana yangendere mu ijoro, nabonye ubushobozi bw'abarozi bukomeye cyane. Abarozi bariko baratangira ibimazi vy'amafaranga menshi ubuzima bw'abantu kugira ngo bashobore kubatwara, bamwe babateze ibyago bitandukanye mu buzima butandukanye, mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko ndiko ndasenga mbona marayika w'Imana arampamagaye arambwira ngo senga kandi usenge n'inkomezi nyinshi kugira ngo ushobore kugwiza n'ubusa biriya bimazi biriko biratangwa. Nasenza ndabwira Imana, avuga ni Imana ngira senge, ariko naho ndiko ndasenga ikintu kimwe nzi nuko naho bariko barigira ivyo bariko barigira, Imana ya repentance barayizi, ntago baza gushobora kunesha hejuru y'Imana ya repentance. Imana irambwira ngo, Imana irambarira ngo kubw'amasengesho muriko murasenga uyu munsi ndahagaritse ibimazi vyariko biratangwa mw'isi yo mwijima. Hallelujah. I was praying, nariko ndasenga mbona abantu, murabona akera hari ibintu vyo kubandwa no guterekera byakunda kubaho mu miryango y'abantu. Ndiko ndasenga hari n'ibimazi byinshi byakunda gutangwa kenshi mu mpera z'umwaka, giving sacrifices, a lot of sacrifices mu mpera z'umwaka. Hanyuma Imana ikiramzura, mvuye muri iryo yerekwa, Imana ikinjana muri indi yerekwa, irankangura injana muri iryo yindi yerekwa. Imana irambarira ngo hariho abantu ibimazi bahora batanga bakabishikanira izo mana, kandi hari imizimu myinshi yaza yakira ibimazi mu miryango y'abarunaka n'abarunaka. Rero abahora batanga ibyo bimazi ntibakiriho ngo babandanye kubitanga, ariko hari imizimu ngo yazutse iri kiraza gusaba ibimazi by'ubuzima bw'abantu ngo igende yihereza mu bitandukanye mu buzima bw'abantu. Ni kuvuga iyo mizimu yari yaramenyere kuronka ibimazi ariko ntirikira bironka, rero itangura kugenda yironderera ibimazi ubwayo. Kwigasanga itwaye ikimazi, mariage yawe irayitwaye, ugasanga itwaye ubuzima bwawe, igutwaye kuguru, igutwaye ukuboko, igutwaye urugo, igutwaye amahoro, igutwaye akazi, igutwaye igikundiro, igutwaye umugisha. Ibimazi biriko biragenda bitwagwa, iyo mizimu iriko iragenda itwara ivyo bintu. Imana irambarira ngo kuri izi mpera z'umwaka, kubera ibimazi yahora ironka itariko irabironka, iriko iragenda irondera ubuzima bw'abantu. Imana irambarira ngo muri iyi mpera y'umwaka muhagarare mugwanye, nta cuma na kimwe cacuriye kugwanya muri repentance kiza kugira ico kimara. Inama zose z'abadayimoni, listen to me, Imana yambariye ngo ubushobozi bw'umwijima bwo mu mazi turabuhonyora hejuru, ubushobozi bw'umwijima bwo mu butaka turabuhonyora hejuru, imizimu yo mu kirere turayihonyora mu ijuru, abaganza abategeka isi y'umwijima y'ahano mu kirere, bamwe bari muri Efeso, abo turabahonyora hejuru. Inama mbi z'abadayimoni rantapea zakaya reketia zato, ariko can I prophesy? Umva, Imana iratangura gukora ikibiriraho live right